amahinyu ya mbere nuko hariho abantu twibaza yuko ugufungwa kwabo kudahagaze ku makosa y'akazi, kudahagaze kurya ibiturire canke ayandi makosa ashoboka mu bijanye n'umwuga wo guca imanza, bikaboneka yuko abo bantu bashobora kuba bahohotewe ku mvo za politiki. Aho twovuga nk'akarorero abacamanza bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Bururi bafashwe bagirizwa yuko ubwa mbere bari mu nama itemewe, mu nyuma bagahindukiza kubera ngirakumbure babona icaha boja guhanishwa coba gito, bakabagiriza yuko bagomba gusenyura inzego z'igihugu. Uno musi bakaba bafunzwe bagirizwa ibintu bikomeye, bakaba banahanishijwe ibihano bikomakomeye. Nk'aho rero tuca tubona yuko umukuru w'igihugu naho yari yavuze yuko agiye guhagurukira abacamanza bakora akazi nabi, barya ibiturire n'ibindi, nk'uwo mugwi w'abacamanza birumvikana ko badashobora kuja muri abo bantu bakoze akazi nabi, ahubwo bashobora kuba bahogwa imvo za politike, kumbure kubera banse amategeko y'umugambwe uri ku butegetsi, canke kubera boba bikekwa yuko boba begereye imigambwe itavuga n'ubutegetsi. Ica kabiri naco tubona giteye amakenga kandi ari amakosa akomeye, narirya biba bikozwe n'urwego rw'umukuru w'igihugu, ni ugufata ingingo ifashwe n'umukuru w'igihugu akaca ahana abantu imanza zabo zitari bwahere, ni kuvuga imanza zabo zitari bwabe ntabanduka. Iryo rero ni ikosa rikomeye kuko mw'ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 40 agace ka mbere, tutibagiye amategeko mpuzamakungu Burundi bwateyeko umukono twisunze ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 19, aho twovuga nk'amategeko bita Pacte International relatif aux droits civils et politiques mu gifaransa, mu ngingo ya 14 ayo mabwirizwa yose aremeza yuko umuntu mu gihe urubanza rutaracika ngo rube ntabanduka aguma afatwa nk'umwere. Ntivyumvikana ingene rero umukuru w'igihugu yofata abantu imanza zabo zitarahera mu masentare ngo aca bahana n'igihano gikomeye nk'ico, kubirukana mu mwuga w'ubucamanza kandi atazi neza ingene urubanza rugiye kuzohera. Vyumvikana yuko abo bantu bahohotewe, umukuru w'igihugu yategerezwa gufata ingingo yihuta, itegeko ryihuta, abo bantu ribasubizako agahuzu bambuwe, maze hagafatwa n'ingingo zo kubuhagira kuko ivyakozwe n'amakosa ahambaye. Ikindi naco umuntu atokwibagira nuko iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ishobora gutuma abacamanza bagomba guca urubanza nk'uko umukuru w'igihugu yabishatse canke nk'uko umukuru w'igihugu yari yamaze kubifata, bigasigura yuko umukuru w'igihugu nyene akwiye gusaba abacamanza bakurikiza amategeko, ntabatera igitsure, ntibafatire kuri uko kwihenda kw'iyo dekret y'umukuru w'igihugu, maze ngo bafate ingingo bwihutihuti zotuma abo bacamanza bafunzwe baheza ngo bahohotekwe.